Hiro umukuru w'igihugu cacu Burundi banyakubahwa mwese umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye tugira amahoro ubumwe n'iterambere rirama. Imbere ya vyose nagomba mumfashe dushimira Imana yo idushoboza koko ibi vyose ni kuberayo mumfashe tubikomera amashi cyane gose. Ubwa kabiri nagomba munyemerere dukomera amashi cyane gose n'incubahiro umukuru w'igihugu kuko niwe adufasha cyane kugira ngo bitubishikeko. Ariko kandi nagomba munyemerere dukomera amashi cyane umushikiranganje imigenderane n'ubundi n'amakungu kuko nawe avyitwaramo neza cyane. Aha rero cangira ko IREBE yo dukorana neza cyongera amashi cyane gose wayiserukiye yabivuze neza ko badufasha bari kumwe na direction twahawe n'umushikiranganje. Nagomba rero munyemerere nyene icubahiro kugira ngo ikiyago canke ijambo ngomba gushikiriza munyemerere manze sabe abarundi bose bavuye mu mahanga bari ngaha mwikomera amashi cyane kuko muri intwari. Nagomba imbere ya vyose mpere kuvyo twaganiriye mu gihe twari ngaha mu mwaka uheruka. Twari twariyemeje yuko umugambi w'amadolari 5 atangwa n'umurundi w'amahanga tugize uwacu. Nagomba rero ubwa mbere ndabahe raporo y'ingene ico gikorwa cagenze. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ico gikorwa twakigize icacu kandi agomba tsaba ari ngaha bongere banyemere tubakomera amashi ko mwabitwemereye. Kare ingene ico gikorwa cakogwa nuko abarundi bagerageza gushira kuri konte amafaranga, ariko ubu twavuze tuti tugomba tugikore kandi ku rugero rushimishije. Ariko nyene icubahiro umuhini mucatutera amabavu kubera ko diaspora turongoye uno munsi ivyo twashize imbere ari ukwiyubaka kugira ngo umusaruro tuwushikeko. Hari amahera amaze kwegeranywa muga tutarashira kuri iyo konte. Twagomba tubasabe mutwongere akanya kugira ngo iyo konte ntimuyirabe muri no mwanya, muyirabe mu mwaka ukurikira, hanyuma muzoheze mubone yuko ivyo twabasezeranye twabishitseko. Uti kubera iki? Twaratanguye ico gikorwa mugabo uburyo bwegeranijwe kubera ibihugu turi mu rugamba rwo kubaka igihugu no kubaka abo barundi nyene ba mahanga nituraheza gushikana kwisemo twifuza gushikako kugira ngo tubereke ico dushitseko maze namwe akamwemwe kabasye mubone kuvuga muti ba bantu kuvyukuri ivyo bambwiye bari kukive. Naho rero nagomba guhera kugira ngo ntimuyirabe iyo konte muga mutwemerere yuko mwoyiraba inyuma y'iyi nama duhemaze kongera gushira mu ngiro ivyo turiko turumbaka. Ica kabiri twarumvikanye kubijanye engagement twagiriye mu Kayanza aho twavuga tuti scanner MRI tuyigure. Turafise ama promesse n'ama engagement twagize. Nico nyene nagomba ndagisigura kugukurikira. Uwo mugambi twaratanguye kwivugana nabo muri BSD twarabiganiriyeko, twaciye twihutira duhura nabo. Umushikiranganje twaramusiguriye nawe nyene ibijanye niyo MRI. Hanyuma twebwe rero nk'aba diaspora turaheza turatangura kuraba ingene ico gikorwa twogikora. Tuca dusanga kugira ngo ico gikorwa kije mu ngiro vyihuta nuko uwo mugambi ubanza kwandikwa vy'ukuri kugira ngo umurundi wese ashobore gutanga intererano abona neza yuko ico gikorwa kija mu ngiro. No babwira yuko abiyemeje gutanga iyo ntererano twese twaramaze kuja hamwe kugira ngo turabe ko ico gikorwa twoca tukirangiza vuba bwangu. Ariko kubera ko ajya amahera y'abari biyemeje atari yo yonyene yocagura ijya MRI
twaramaze kumvikana n'abarongozi, ndaza kubabwira ivyo twashitseko mu nama iheruka, yuko uwo mugambi wandikwa kandi vyaratanguye kugira ngo hageze bose abarundi bose kibi igikorwa c'abarundi bose abari baje kiriya gihe n'abatari bahari. Iyo migambi rero nagomba nyiricubahiro ntimuze kuyifata kome eshek mu bikorwa vyaturanze, ahubwo mubifate nk'uko vyabaye isemo, kuko twaramaze kwitangura kubikorera akazi. Naho nagomba guhera kugira ngo nyiricubahiro ntimuze kuvuga muti ba bantu none baravuga bakaba barisize ngaho. Eka namba twarikazanuye kandi tubiriko, wari umugambi wabonetse ujya mwanya nyene, vyasaba yuko uca utangura gukorerwa akazi, kandi ndashima ko abo mu bushikiranganje batwandikiye batubaza aho bigeze, hanyuma tukaba natwe twaragerageje kumbure mu cegeranyo tuzobashikiriza, muzobona neza ahisemo igeze. Uno munsi sivyo tuza kuba hariko mumenye yuko ico gikorwa catanguye kandi tugejeje ahantu hashimishije. Naho nagomba guhera muce munyemerera rero nyiricubahiro mukuru w'igihugu censhishikara kugira ngo kino kiganiro n'ijambo muza kudushikiriza tuze kuba turi ngaha twese twumva yuko abarundi baho mu mahanga bamaze kugira intambwe bateye kubijanye n'ibiganiro twagiranye ubushize, cyane cyane cyo twisereza engagement twagiriye imbere yanyu. Nagomba rero nyiricubahiro umukuru w'igihugu ndababwire ibikorwa twaranguye nka diaspora turongoye. Diaspora turongoye ubwa mbere twayise diaspora idasinzira, diaspora yunze ubumwe, diaspora y'ibikorwa. Kubera iki none? Kubera ko twagombye ko tugira diaspora idasinzira, kubera ko Bibiliya itubwira neza yuko umuntu wese yasinziriye yagize ingorane. Iratubwira abakobwa batanu b'ibijuju basinziriye basanga umwami yinjiye, baraheza barabura ingene babigenza. Baratubwira umurimyi yarimye hanyuma arasinzira, hanyuma umwansi aza abibamwo ugwamfu. Baratubwira Ibrahimu ingene yasinziriye maze igihugu cyose kigira amaganya, vyabisiga biraza birarya ikimaze. Twebwe twayemeje rero nk'abarundi baba mu mahanga kudasinzira, kubijisho ry'igihugu, kubijisho ry'Uburundi, kubijisho z'indongozi z'igihugu mu Burundi no mu makungu. Naho twakuye akajambo kudasinzira, kandi ushima Imana ko abadiaspora bose ubu bariko barava mu gatiro bari bamazemo imyaka, ubu bakaba bariko barakanura kugira ngo bagume bari maso. Kubera iki diaspora y'ibikorwa? Bibiliya itubwira yuko kwemera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Bibiliya itubwira neza yuko udakora ntakajye. Tugomba ko umurundi wese ari hanze y'igihugu no uri mu Burundi wese yumva ko ukwemera kutagira ibikorwa ataco bimaze. Tugomba gukora rero cyane kugira ngo nyiricubahiro mukuru w'igihugu cacu ntituze ngaha gusa tuvuga, tuzoze tunabereka ibikorwa twaranguye nk'abarundi. Hama kubera iki diaspora yunze ubumwe? Atabumwe buhari vyose nubusa, nta na kimwe twoshikako tutagira ubumwe. Naho twovyubaka vyoba vy'akanya gato, vyoba nk'ibintu bimeze nk'urume rushira. Bisigura ngo rero twiyemeje gukomeza ubumwe mu barundi baba mu mahanga. Naho rero nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu twabanje kugira ingendo mu bihugu birenga 13, duhura n'abarundi, tuganira nabo, tubabwira ingendo n'inyifato nshasha tugiye kugira, tububaka, dukemura ibibazo bafise. Aha rero tukababwira yuko ibihugu vyose twaciyemwo ahari ingorane ubu zahavuye. Ubwo rugendo rero turarukomeza, hari ibihugu bimwe bimwe bitaratungana neza, ariko twiyemeje ko ivyo bihugu vyose tuvyubaka kugira ngo diaspora ndundi imere nk'ayandi ma diaspora y'ibindi bihugu. Twariyemeje kandi gukora dusenyera ku mugozi umwe. Aha rero ikindi twaranguye, twarashizeho umunsi twise Burundi Day.
uwo munsi twawuhimbaje mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze mu bihugu birenga 25. wari umunsi aho abarundi twese twavuga tuti leta y'u Burundi yaradushiriyeho umunsi indwi yaduhariwe twebwe abarundi mu makungu. None natwe twokora iki kwineza yitugwa iyindi, ko agafuni kabagarura ubumwe arakarenge? Nikihe twokorera leta y'u Burundi? Twaciye tuvuga tuti reka tumenyekanisha Uburundi mu makungu, uyu munsi tuwuharire Uburundi mu makungu, aho abarundi bose mu makungu bahura bazananye n'inshuti zabo kugira ngo tuyage ivy'Uburundi, ivy'imico n'akaranga, kugira ngo tuyage twongere tubigishe tubamenyesha ariko kigeze, kugira ngo bazane imitahe yawo wongere bagiterere. Uwo munsi mukuru rero wa Burundi Day wakozwe mu mwaka uheze, yaba tuza kuvuga ngo tukoresha amahera yacu wari gutwara nk'imiliyaridi zirenga 10, kubera ko wabaye mu bihugu birenga 25. Abarundi bariyorganiza, tuzobaha icegeranyo n'amasanamu avyerekana, vyagenze neza cyane. Twarigabuye abarongozi, bamwe bagenda n'abandi bagenda abatwara ibihugu abo twita organisation pays, baraheza nabo barahura barakora ico gikorwa. Tukaca tubamenyesha yuko muri kuno kwezi kw'icumi tugiye kuza azoba ari edition ya kabiri, bizoba mu bihugu byose itariki 25 z'ukwezi kw'icumi, twawise umunsi wahariwe Uburundi mu makungu. Hanyuma ikindi twakoze, twagerageje kwigisha no gukundisha igihugu biciye mu barundi bari mu mahanga no mu Burundi, na cyane cyane nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu nk'uko mwavyiboneye, ni inkingi z'imbona kazoza kugira ngo dushigikire uwo wese afise umugambi wo kubaka no guterera igihugu. Hanyuma muri iyi minsi 3 iheze twari tumaze mu mwiherero w'indongozi za diaspora, twasanze ntidushobora gukomera canke ngo twubake ibirama mu gihe indongozi zidakomeye. Twagize rero umwihwezo n'umwiherero wo kwikomeza kugira ngo tumenyane, duterane intege, duhanurane kandi twingingane. Ivyo rero twarabikoze. Muri uwo mwiherero wamaze iminsi 3 harimwo kuraba ihinyanyurwa ry'amategeko ngenderwa ko atugenga nk'abarundi b'amahanga. Ivyo tukaba twarabifunditse neza cyane. Ikindi kwari kugira ngo tugire ico tubona twoterera leta y'u Burundi, abarundi b'amahanga, eka mbere natwebwe nyene ubwacu, kugira ngo igihugu cy'u Burundi tugiterere. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu harabaye amarekomandation menshi, ayo nayo twarayabasangije, tukaba mbere tutaza kubigaruka ko cyane, ariko turaza kuvuga bikuru bikuru. Ico twipfuza nka diaspora nuko ko mwamaze kuduha uruhara muri kino gihugu kugira ngo mutwugure imiryango tuze gukora. Tubasaba yuko nyene icubahiro mu bitwereka vy'ukuri ko mwaduhaye ikibanza tukaza nyene tukabamwo tugakora. Nituba abantu baza basomerwa gusa, ahubwo duhamagagwe mwitunganywa ry'amabwirizwa canke rya bimwe mu bisata bitandukanye. Twaripfuje cyane yuko nyene icubahiro nkuko mwasizeho ADB isanzwe ikukira ibiro vyanyu, aho bo bajejwe kuraba ivy'ubutunzi na investissement, twebwe nka diaspora twarabonye akantu gahaze. Akantu nako gahaze nakahe? Mu ngendo zose twagize mu bihugu bitandukanye, duhuye n'abarundi bararira, baraturirira, ugasanga ibibazo batubwira mbere si vyacu, nishobora no kubikemura. Ibibazo bahura navyo haba ngaha n'ahandi, ibibazo rero bahura navyo bihagaze ku giturire cakwa na bamwe mu barundi batarahindura ingendo. Bihagaze kandi n'akantu bita akamwana wa mama, aho usanga mu nzego zimwe zimwe z'igihugu utaronka service waterezwa kuronka ku mwanya no kugihe. Naho rero twaciye dusaba tuti nyene icubahiro, turabinginze mudushirireho agence yindi ijeje kugwanya ico giturire n'akamwana wa mama, ikukira ibiro vyanyu, hanyuma igigwe n'aba diaspora n'abandi bagize leta. Uti kubera iki? Nta mu diaspora aje kurondera ikibanza muri leta, nta mu diaspora aje gusaba igiturire. Umu diaspora azanye umutahe wiwe abaje kubaka igihugu.
muri ico gihe ubuhinga n'ubumenyi bw'abarundi baba mu mahanga nobabwira yuko muri ivyo bihugu tubamwo hariho abarundi bize bakora mwigendereza bakora mu ivyo byo kurwanya igiturire babahinga. Mutwemerere muri kino gihugu twebwe ko mwihaye gutuza iyo ngeso igayitse no kubaka igihugu, mutwemerere mudushira imbere muri iyo agence muyiduhaye, mwebwe muduha igipolisi dukorana, dufata abo basuma bose, dufata izo nkozi z'ikibi, Uburundi bube butagatifu. Icya kabiri twagarutse ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu nuko twasavye yuko kino gihugu ntigishobora gushika kure ngo gitere imbere tutaraba abantu bajana n'igihe, nukuvuga systeme de digitalisation. Habuziki ngo kino gihugu kibe digitalize. Nyene icubahiro turabasavye, mwaramaze kugira uyu mugambi, turabinginze mu mwaka umwe gusa kino gihugu kibe digitalize. Uburyo butahari canke bidashoboka mutwemere diaspora mudushira imbere, dufise abahinga, dufise ubumenyi, dufise n'abandi bobikora, n'ubwo buryo twona bumobiriza tukabikora kugira ngo twirinde ivyo vyose tuhejeje kudondagura. Nitwotuza igiturire, nitwogwanya kamwana wa mama, kino gihugu kitari digitalize vyoguma hari amanyanga. Mutwemerere navyo nyene mubishire mu mugambi, imigambi yihuta y'igihugu kugira ngo igihugu gitangure kugira akamoto kayambona kazoza. Nagomba ngaruke kubijanye n'ikindi twashitse konyene icubahiro. Twavuze ko turabanyabikogwa, twarashoboye kumobiriza imiliyardi zirenga 2 mu bihugu twaciyemwo. Intumbero kwari ukubaka inyubakwa. Kuva mu kwezi kw'icenda twarasavye ikibanza, kandi turashimira abashikiranganji badufashije kugira ngo batwereke ibibanza bimwe bimwe bihari, ariko twaragize intambamyi nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Ikibanza twipfuza cari ico kuvaloriza l'aéroport de Bujumbura. Twagomba ko tuhubaka hotel nziza, kuko ijyaho ikibanza cy'Ibujumbura, ikibuga c'indege nta kibanza umuntu witeka ashobora kuvuga ngo ndagiye kuhafatira agacupa kahari. Nta muntu avuga ati ndagize ingorane, ndagwaye, numva modotete ngo manduhuka amasaha 3 imbere yuko nuri indege. Twagomba kuhubaka hotel. Abarundi ba mahanga mu bihugu vyose bari mobilize. Niyo nama twamazemo iminsi batubwiye bati genda tubwiye nyene icubahiro aduha ikibanza tumwereka agatangaza. Nyene icubahiro turasubiye gusaba, nivyo baratubwiye ko kijya kibanza twasavye ari uburimyi n'ubworozi. Bidakunda hajya ni muduhe basi kajya kandi kabanza nabonye aho abanyevyubahiro baca bagiye gufata ingendo, hajya ahantu n'ukuri muhaduhe basi tuhavalorize, tuhagire neza, hitirirwa abandi mu mahanga, hamwe abantu bose baza bavuga bati ashi turabona yuko bigiye gukunda. Mutwemere nyene icubahiro, tubasabe muduhe ikibanza cegereye aéroport, aho murundi wese yubatse avuga ati yavuye mu mahanga ndahaca nkahabona. Nagomba rero mu kurangiza kino kiganiro canke rino jambo ryanje nyene icubahiro ndababwire yuko hari abambasaderi bakora neza, mumfashe tubakomere mashi cyane. Hari abambasaderi bakora neza cyane, ariko nyene icubahiro hari n'abandi abambasaderi batarahindura ingendo. Niyo byadukundira muzobibona, twebwe turifuza gushima. Ni naco gitumanye n'icubahiro twebwe imbere yuko tuvuga ibibi tubanza gushima, kuko nta muntu numwe atagira ivyiza. Mugabo hariho utuntu tumwe tukwiye kuranduranwa n'imizi. Hari abambasaderi rero batarumva ko turi muri diaspora idasinzira, tukaba turi no mu mbona kazoza y'igihugu. Twebwe tugomba gukora. Mugara abambasaderi bamwe batarumva ko kugira dushike kwi migambi bidusaba yuko dushika ahantu hashimishije. Ivyo navyo umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu antunga mburane sinda bivuga kuko twarabimushikirije nyene icubahiro nibaza ko azobibashikiriza. Hanyuma hariho n'abarundi rero baba mu mahanga bahura n'ibibazo, ukibaza uti hariho ubuserukizi canke nta buhari. Umurundi agahura n'ikibazo ntitubone n'ijambo ry'ihumure ry'umuserukizi. Nyene icubahiro abo bambasaderi babaserukira, turakwinginze
nk'uko mwabikoze ubwa mbere mwari mwabasabye ko bagira amanama n'abarundi b'amahanga, turabashimira benshi barabikoze, ariko hari n'abandi batabikoze. Turazi neza yuko muri ivyo bihugu nyene nko muri Afrika y'Epfo ku mwaka, ku kwezi kumwe arashobora gupfa abarundi bagera kuri 5-10 bishwe barashwe babasanze ku buzi, mugabo ubuserukizi tukarondera n'ijambo buvuga tukaribura. Ubuserukizi tukarindira yuko baza no kuvuga no kwentervena bikabura. Turifuza yuko abaserukira igihugu boba abaserukira igihugu vy'ukuri. Turifuza yuko abaserukira igihugu nyene icubahiro boba ari abantu bariko baradufasha guhindura ishusho y'igihugu mw'ico gihugu nyene baserukira. Turabinginze ngo abo bantu baserukira ivyo bihugu bongere bumva kamo mu batera kugira ngo bashire mu ngiro ivyo mubasaba. Muri Mozambique harabaye guturira amasoko, kuonona ibintu by'abarundi vyinshi. Muri Afrika y'Epfo harabaye impanuka nyinshi. Tuba dukeneye ijambo gusa rimwe, mpore mwene Burundi, mpore mwana wa mama. Ntaco bisaba, sumutahe nugushaka, n'umutima wo kwereka abantu ko muri kumwe nabo. Hanyuma twagomba turangize dukengurukira IOM hamwe na ministere dukukira bobo baherutse kongera gusubiramo politike igenga abarundi b'amahanga. Twaraciga nino bimwe muri ivyo tugashima ko vyinshi ari vyiza, ariko tukavuga yuko nukubandanya duhinyanyura uko bukeye uko bwije. Nagomba rero ndangize nshima nkengurukira cyane abarundi bari mu mahanga bibwirije, bakoze ibikora inka muraza kwibona muri iyo filme documentaire bagomba batwereke ko abarundi bari ku kivi. Ariko ico dushaka nkuko twakoze imbona kazoza turi kumwe twese bigakunda, nkuko twakoze Burundi Day abarundi turi kumwe twese tugakunda, tugomba no kubaka inyubakwa ngaha turi kumwe twese twereke Burundi na nyene icubahiro yuko twebwe tudasinzira kandi twunze ubumwe kandi turi ku kivi. Imana ihezagira Uburundi n'abarundi, ihezagire nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu. Murakoze.